rero kibazo mwarimu wa giti biraryoshe kuvukira mu cité biraryoshe cyane kubera hariho ukuntu hariho liberté wiha wonyene nubwo basi muhiri wanyu batoyiguha hariyo wowe wihara akanyerega mu burongo ugasanga uramenya utuntu n'utundi ugasanga uragenda nyene gukina n'abandi bana cyane gusumba umwana wo mu giti kubera umwana wo mu giti ari ukuntu baguma mu mpangu ugasanga none kuba iyo liberté bayibaha wumva ari vyiza canke wena namwe wigeze wiyumvira uti vraiment nta namwe biragushikira ngo uvuge uti nganye kabisa babanza bakamfata fasi gatoya bakareka kundeka nkirirwa ndazi iyo liberté ntuyumvira ko ibaye nyinshi bishobora kuburenga iyo liberté rero niyo iratugiza abo turi gushika no mwanya kuko hariho life nyine muri hood ituma ubu mushapu cyane mu mutwe bituma hariho yindi experience y'ubuzima wa experiment gusumba ujya muntu yirirwa mu rupango bari abasuma bari abantu nyine vuga babavuwa ivuga tuno muntu ko yeri atari imana itabaye kazoza kiwe nyene ngo nshobora kukamenya ariko imana niyize byo mugabo abacu no muntu ko yeri kazoza kiwe kari mukangarateta abantu nyine bababire hama kuryo yakane nyene kumva nyine hari ababire hariho ni zone kuvuga hagize udekona bacamutaye indani kugira uje ukina n'abandi bana kuko acumenga uratonze ku kazi uje ukina n'abandi bana kagenda nimba ari midi gacuja kura warabanza kanzu kura kwita cabo kwanza urabe ko vyahiye kwanza ubonye bahishije cyangwa utumvise ariko araguhamagara bakoma ngani bagenda gacugenda bagakwita cabo kwita bahishije ugacuja mu muhano wari we wese akabonye nako n'ivyo byarabo ugasanga umwana aho yinjiye ntafunguye ugasanga nyine uragiye mu wundi muhano gusa jewe ko mama yari yaratureze sinigeze njya mu mihano mu kabondo nyine humba mfise amabondo oya bondo iyo mvukira mu kabondo yego ndavyo iyo mvukira mu kabondo sinzi shobora kubimva atari navuki shobora kubimenya ariko uko meze ubu sinibaza ariko mbameze ego iyo mpano urayivuka mbwa hariho izindi influence ariko ikindi kintu gituma upambana hariho ahandi haravuga ati ndakeneye gushika kuri iki kenshi uzorabe umuntu akora ikintu nk'uwiryohera asanzwe agifise sico kimwe n'ujya akora afise icarondera inguvu sizimwe rero twe dufise aho dushaka gushika dufise ico turondera mu buzima dufise ivyo tudafise twifuza yuko abadukomoka ko bazobigira cyane dufise ivyo dushaka gushikana ku gihugu Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza. Mushima Imana ko natwe dushima muri BI, Gloria Munezero kuri micro. Comme d'hab, jengo nama nabisubiye musinigera nicara ngaha ndi jenyene. Imisi yose ndi ngaha imbere ya kamera mbandi kumwe n'abayinvite. Abo bayinvite ndabazanye kugira ngo dushe kuganira. So, mbanze ndabaha ikaze, antuka abantu bashasha kuri micro za BITV, abantu bashasha kuri écran mugabo donc nk'umuntu yoba akurikirana ibiganiro by'iwanje atari bwarabe by'abandi abanze babaramutse hanyuma bidondore. Yeah, first of all, my name is GQ nigga with the rap state. Baza yuko umuntu wese akurikirana hip hop mu Burundi akunda rap. Ndazi yo ashobora kubanzi tanzi naho ndirimbo yitwa Murabaza ko ndashoboye kuvugamo byinshi nagenda arabimurabaza abaze neza baraza kumenya GQ ari we avuga ko ari umwidondore wanje represent Bwiza Paradise. Yes sir. Okay, merci beaucoup. Nk'ubu mu present. Yo, what's up everybody? I go by the name Somebody I'm on boss camera fan boy. So Muranzi Chris Screen za BITV ariko mbere y'ubuzi tuba dukora tudufise iyindi life biri ku ruhande tuba turimo cyane tuba twarabayemo nivyo mbuza konza muri Tutafanyaje. Okay. Deje uratanze genre urapoze kugira ngo Tutafanyaje kandi ntari kabivuge urapresence kiganiro cyane so nacu donc aba baniga babiri niko babita baniga Ico gifise indi signification gifise signification none abaniga kariko hanyene bagakoresha nyene abantu benshi ngo muniga ikembwa nino vuga ko ari ikintu gifise signification nini munegre ba esclave kera abazungu babita banegre rero. Okay. Uyu unye ndamuzitwera dukunda parfait mugabo wavuze GQ irindi zina rya vrai abavyeyi bakwise witwana amazina yo kuri ndwa Irankunda Jacques. Okay. Hama wavuze you represent Bwiza Paradise kubera iki? Ya kubera Bwiza Paradise navuga ko ariho navukiye navuga yuko ari cité indyohera cyane numva no representing nubwo
ubu atari homba ariko naho navukiye rero navuga yuko ndayirepresentinga nk'umu artiste. Okay. Aba bajama babiri rero nkuko mwavyumvise nibaza ko mwese murabazi n'aba artiste nga mu Burundi bari muri amateme bakoresha mu mbabarire nayo mava menya yose mugabo nabaririmbyi bariko baraza kandi bariko bararirimba neza umwe n'umu rapper kandi w'amateka senda mwemera je donature sinsanzwe nemera je simona numviriza rap mugabo yiwawe narayumvirije vraiment kandi c'était ego hama parfait nawe ni Mr. Rume kandi avant yuko song on my YouTube channel ugende muri indirimbo yanje kuri YouTube channel yanje ni X Rainbow indirimbo yitwa Rume ego ama soon nabwo tuzosangira ibindi bintu bishasha. Okay, ikindi kirenze ivyo nabagenzi nibaza ko ngaho ntabesha ifare ko mwe muvyivugira ko kimbanje kwibavugira jeyo abagenzi birenze ubugenzi no kuvuga ikirenze ubugenzi inshuti turi inshuti muzinanye kuva ryari uyavukiye mu Bwiza wowe wavukiye mu Bwiza. Okay, mwahuriye naho nyine mu Bwiza Bwiza mwahuriye he none? Twahuriye school. Okay, nta myaka myinshi hetse navuga yuko urenze umwe bari myinshi si myinshi cyane ariko ukuntu tubanye navuga yuko tubanye neza gusumba abo twamaranye imyaka myinshi ko twasanze duhuje byinshi twabagenzi uko. Okay, sivyo twaje kuganira ku bintu vyerekeranye na Amitié uno munsi Tutafanyaje uno munsi tuje kuvuga ibintu vyerekeranye n'abana bavukiye mu cité genre vya ruguru ntitujaye kubera nta muyemvite wa ruguru mfise mbize mu kweza hajya se ruguru Mugweza si ruguru. Mugweza si ruguru. Genre ruguru nyene. Mwa partena muri Bujumbura mairie canke muri Bujumbura rirari. Twebwe twa partena muri Bujumbura rirari gusubu babisize muri mairie. Donc bagenda baragura. Donc muri mwaka bumva ngo hagushika ngo ni muri mairie ngo hagushika ngo. Okay. Uyu unye yavukiye mu cité nyene yitwa cité nya cité Bwiza. Ubuzima bwo mu cité rero sasa gute? Ubuzima bwo mu cité mvuga ko ari ubuzima nyene buryoshye kandi buri mu cigwa kandi gutuma umuntu acangamuka bituma umuntu aba umushapu. Bituma nyene mvuga n'ubuzima butanga icigwa. Ushobora gusanga nk'umwana mutoya atandi hano uwo bibona ivyo bintu mbwa ukabana mu cité ushobora kubona nk'umwana mutoya ariko atembereza nk'ipine nka saa 4 z'ijoro mwibarabara afise ipine ariko aratembereza nka saa 4 z'ijoro avuye saa 4 z'ijoro 22h umwana mutoya angana gute afise nk'imyaka nk'inga mutoya bafise nk'imyaka iri munsi y'5 imyaka 4 canke ine uko kibaza nawe umwana nyina we wari hehe kandi uwo mwana agakura nyene akaba muri ubwo buzima rero uwo mwana nyene nyina we wabari Chese yinzi nyene wewe n'abamere baho nyene usanga nabaji nyene umwana avuga ati wewe genda yugwa biragusha mugabo wowe byariri barabara donc yego usanga nyene abana gusa si novuga yuko ari amabarabara yose arafise ukuntu ameze ari amabarabara usanga ari calme nka yahe mabarabara ari calme uvuga nk'amabarabara yo guhera kujya mbere kujya kabiri n'amabarabara uzosanga kenshi atakajakari kenshi karimo usanga kujya gatatu naho ugasanga ari ibintu by'imisigiti hari abantu badandariza ibirato abantu bamwera insongo ugasanga hari ubujagari ukorotse kujya kane ugasanga n'aba gangster hamwe nyene ubwoswe aba gangster bagute mbwa genre abasuma abari abasuma bari abantu nyene vuga babavuye vuga tuno muntu ko yeri atari imana itabaye kazoza kiwe nyene ngo nshobora kukamenya ariko imana nize byo mugabo baba tuno muntu ko yeri kazoza kiwe kari mukangarateta abantu nyene bababire hama kuryo ya kane nyene kumva nyene hari ababire hariho ni zone kuvuga hagize ubudekona bacamutaye indani genre niho baciye banabomba barabiravye neza bavuga bati kugira ngo tunavyekereze neza ifoko tubishiraho izone bisaba nyene ngo ibirometero byinshi gutwara cyangwa bahuriza imodoka yamuhura n'umuntu yambaye minoti n'abantu bashengereye bamuherekeje bamutwaye mpaka indani bagenda n'amaguru umengo ni mariage uri kuragira bagiye kumufunga usanga nyene hasi nyene ni cité udashobora kubura ingya no guhoba saa 9 z'ijoro ufise amahera ubu busigaye byarazimye ariko mbona umenga bisigaye byarazimye nyene ntibikimeze nka kera kujya kane mu Bwiza
naho basa 9 z'ijoro naho kuba 6 du matin kuba saa 10 y'ijoro ufize amahera ushonje ushobora kuburinga. Okay, hanyuma tuvuye kujya kane rya gatanu naryo nyene novuga yuko nta birenze ni barabara nyene novuga yuko ntikunze kugiramo circulation nyinshi haranyene usanga nyene harabe utunyene basi mu Bwiza hari utuntu twinshi kutwo kudandaza tubotike amakafetari ibiki ibintu byinshi amazu y'abantu gasanga ubu nk'inzu y'umuntu iri kuyibarabara nyene tujiste kuyibarabara buryo n'akayaga kagize nk'uko n'urengana aravye abone ngene nuko muramira ubugari gasanga nyene nko umuntu ari kwibarabara gasanga umufuko w'ubucafu nko kuyidirisha nyene hajya basi nyene ni site nyene meze nko muri Brazil nyene ni site iryoshe kubamo cyane itagira order usanga no peti uko autre ihari umva ari sawa ntabanyumba kumi bariyo bantabe barahari ibintu byose basi biriho mugabo urumva mu mabarabara yose hari amabarabara 10 hari amabarabara 10 mu Bwiza donc mugabo ibarabara wumva riteje aka genre riba ririko circulation nyinshi canke kini barabara rya kane ko kino ne rishobora gukora amabarabara 2 hariho 9 na 4 na 9 nayo nyene iriko amateka menshi 9 waciye nkasanga hafi z'ijoro kaci direct kuri 9 kuri 9 kwe ugoswe ni kaci ko kupasanga pe gushika sanga pusanga hari ibintu by'amakaci none ni guhera abantu batanguye gukama ho gukora abantu barakama ho nka saa 4 kuduga saa 5 abantu batanguye nyene bakeba ko urumva waciye nka saa 6 ni mbire gusa okay na utari mbire ugowe okay urumva ho hari mu Bwiza wewe parfait ni keke hari mu Bwiza mu Bwiza ni kihe kintu wibuka kuva uri mutoya uvuga uti ibi bintu vraiment ntahandi hano ntamwe nabibonye atari mu Bwiza binavuga ngo ntamwe nabibonye atari mu Bwiza basi canke ubona uti ubu n'ubuzima bw'abanyesite gusa umwana wo uramaze kushika kuja mu kibabi mu quartier genre tuvuga amakartier mu kibabi ngaha mu Burundi tuzi naya bayita mu kibabi ni kinini kuva kera twana tuba ni Kinindo Mutanga nande Kigobe ngirango na ndona gusa jewe kinanira mugapana yose nayo nyene umvizo zakase ko nande zaje mu nyumba wewe niki jewe bo ngereranije kuraba n'ahandi abo mu andi makati nibaza ko bidatandukanye cyane kiretse yuko bitandukanye kuri uko kuntu ama movement niyo bitandukanye ko nayo abana bibujumbura bose bakora cyo kimwe oya donc havuyemo bajya tuba tuzi ngo za Kigobe cyane iki mugabo usanga bafise ndavuga ko udukorikori bahuje cyane ko mu Bwiza hari umwana ubona ariko aratembereza ipine saa 4 z'ijoro nibyo ko ndavuga biravana ejo hari umuntu twari turi kumwe acarambye ati mvuye mu Nyakabiga wamenga niho bugica mugabo twebwe n'abantu bose bajyana ndambye ati jengera gice kuraba usanga bivana n'impunzi n'agace na hudi yariyo urumva ubugiranje kuraba Rohero ana rohero ya mbere na rohero ya kabiri uzo rohero yegereye yifatanye na Nyakabiga uzosanga uhaciye nka saa 4 n'abantu bariko barasirikira gusigiye mu yindi rohero yo higi uzosanga nta muntu ahari bose bajyana kubera iki mu Nyakabiga usanga abantu bose izo saa za saa 4 bariho movement rusanga donc novuga ko biva kuntu baba begeranye bivana donc n'agace kahantu ni donc niko no bivugamo ama kuvyerekeye ibintu bibera mu masite usivye yuko twebwe atabyo kuvuga ngo hari ibarabara rya mbere cyane iki abari ibarabara rirengana gusa genre rirengana rimwe rijikiriri hariyo n'irindi donc siniko kushoboye kunahura basi hari nta mabarabara ahari agabanganije iki mugabo mwebwe hariho naho imisozi ngira bacavuga bati umusozi wo ngaha n'umusozi wo ngaha siko hameze ese mwana numva bavuga n'abavuga gute ba mwebwe nk'agace mubamwe kitwa gute Bwiza ni mu Bwiza nta mapoto kubera nko mu Gatumba par exemple nta ma avenue nta kintu oya shaza kuvuga urana mu Gatumba kubera ari hanini hariho poto 1 hariho poto 31 hariho poto 28 umuntu akakubwira mwebwe iwanyu umuntu aje avuze ati Jiki yavuze ati nje guhaba par bavuga ngo ngiye mu Bwiza amaje exactement donc hariho kwa Kibuye mu Kinogono mu Kanyari urumva aho yene ngayo bati mu Kanyari donc
ntacu nari nshaka kubaza biraryoshe kuvukira muri cité we nkawe wiyumvira imagine ko utari kuvukira muri cité wari kuvukira mu quartier meza yandi watangiye gusohoka hanze ufite imyaka ingahe wewe sinaba nkibyibuka kubera wari mutoya cyane tellement utavyo wibuka sinshobora kubyibuka gusa nari mutoya navuga ko musanze muri cité mu Bwiza ari ukuntu usanga amabarabara ushobora kuba mubaho no musukuri no barabara cyo mukimuka mukaba kuri riri arumva sishobora kuba exactement naha ariko navuga yuko mu Bwiza nta hatoya ku buryo ubana ugoba kwibarabara rimwe utegereza kumenya Bwiza yose ukamenya tameze gusanga umwana usohotse ugiye kuyerera nkuko hose abana bose mamuzi naye kanyumba komini ucu gakora hano hose ni wazunguruka usanga hose uhazi umwana aba mu Bwiza nta mwana yoba mu Bwiza wareke kumenya Bwiza hose ko yanyatoya cyane ntashobora kubura abagenzi umugenzi ku gicenda kujya kanga usanga nyaraho connection abana bose bafitanye rero kibazo mwarimu budget biraryoshe kuvukira mu cité biraryoshe cyane kubera hariho ukuntu hariho liberté wiha wonyene nubwo basi muhiri wanyu batoyigu hariyo wowe wihara akanyerega mu burongo ugasanga uramenya utuntu n'utundi ugasanga uragenda nyene gukina n'abandi bana cyane gusumba umwana wo mu giti kubera umwana wo mu giti ari ukuntu baguma mu mpangu none kuba iyo liberté bayibaha wumva ari byiza canke wena namwe wigeze wiyumvira uti vraiment nta namwe biragushikira ngo uvuga uti nganye kabisa iyo babanza bakamfata basi gatoya bakareka kundeka nkirirwa ndazi iyo liberté ntuyumvira ko ibaye nyinshi bishobora kuburenga iyo liberté rero niyo iratugiza abo turi gushika no mwanya kuko hariho life nyine muri hood ituma ubu mushapu cyane mu mutwe bituma hariho yindi experience y'ubuzima wa experiment gusumba ujya muntu yirirwa mu rupango araba gusa dessin anime twe ico gihe mza dessin anime hari nka 18 usati Benjamin giye kora dessin anime ya Benjamin asanga ta mwana numwe abona mwibarabara mugaca muhurira hamwe muri benshi basanga imbere y'umuryango ari kanda mbiri nyinshi bana bose ngira cité yose twakoranye hano hamwe umujama no musi tukarabira kwa naka jo bakazi wacu je twaja kurabira ku bana basanga nyine aho tuko turakina umupira aho nyene tuvuze ati Benjamin atango canke Simba aho nyene cha twinjira aho nyene kuri agoveza taza Tom and Jerry zakiri kuzia mugaca muca ngaho nyene mwese mugaca mwinjira mugabo iyo ziheze mugaca musubira mugasohoka mugaca musubira mwibarabara amapine byinshi inkuru kicara nkano ku muferege ho turatera inkuru zububeshi basi none ko nzi ko abana iyo abavyeyi uko nzi ko twese benshi twakuze umwana ashaka kuyerera ugakubitwa rimwe ugakubitwa kabiri ugakubitwa ntibitigeze ko bakoye byo kwe donc baradukubita ko basi ari ugiye umuvyeyi yarengegwa ugasanga kuva mu gitondo umwana ntuzi yari agarutse 18 aje yacafuye umva mu magihe ntiyatashe ko mu magihe ari murakina donc muvye akakubona donc akarenga gusa ntiwatashe gufungura wo asanga nyine canke ngo atashe gufungura ntasubire no kukubona basi ingene vyagenda twaravyuka mvuga ico gihe tukiri bato twaravyuka asanga dufise amaje dukina gasanga bamwe bari ko barakina football urumva ibintu nk'ivyo nyene abandi bari ko baragendesha bijya amapine urumva rero ugasanga umwana nko muri vacances cyane muri weekend yindi minsi tutari ku ishuri urumva mu gitondo uravyutse urakaravye neza mu maso uri posheje urumva ngira ngo ngira ngo wakinwa uhagaze kugira uje ukina n'abandi bantu warutonze umengo uratonze ku kazi uje ukina n'abandi bantu kagenda nimba ari midi gacuja kura warabanza kanzu kuraba kwita cabo kwanza urabe ko vyahiye kwanza ubonye bahishije cyangwa utumvise ariko araguhamagara bakomanganye bagenda gacugenda rero gakwita cabo kwita bahishije ugacuja mu muhano wari we wese akabonye nako n'ivyo byarimo ugasanga umwana aho yinjiye ntafunguye ugasanga nyine uragiye mu wundi muhano gusa jewe ko mama yari yaratureze sinigeze njya mu mihano mugabo ivyo vyo kuvuga ati kuvyuka ugenda ukaja gukina ukagaruka ujya musubira kugenda ivyo vraiment Jiki wowe nawe ntiwari muri babandi baguma binjira umwanya wari wose bafungura hano je mu Musanze naratumikwa bari banzi bari bakuzi basi wari niji kuva kera hari ukuntu usanganye ni muhira
hari ukuntu usanga baturiye ati ibyo bintu mugenda murajya hirya no hino iki niko asanga ukanura urakura basi wiyemera ugasanga nubwo bashobora kukubwira ukanga kandi uri nk'ahantu bako barafungura akakubwira ati ugacukuma mu nzu wicaye ukanga nyene kijana nafunguye iki niki kandi inzarira kumyoye oya nawe wasanga nyene uvuga ati ahantu ufungura ntashe mu ivyo muhira bikananira usanga nyene kandi uruvuga utashe wafunguye mu mahana umuhera ugaca wakujya waca kwaza wariye ati je numva nihagiye none kuva mu gitondo ko tuzata tugeze gufungura wariye donc ategeza kuvuga ingene wumva warabesha ko je ndeka yero ujya mu mahana brema bari karare ko wavuze ko umwana wese abafise ikintu aba genre yemegwamo ugasanga umwana ubunye ugasanga muri quartier bagoma baririmba GQ bakwita GQ nyene bakwita ande bayita Jackson banakunda gutamba nyene Michael Jackson warakunda gutamba indirimbo za Michael nawe wazikura ico gihe nta bintu vy'amateleviziyo nta makanal kuri RTNB bya Telerenaissance cyangwa muri Generation Star Time Khema zabaye umva mwe muri abo kuri Khema yaje 2000 usanzwe izo ndirimbo umva Rema barazicisha ko ku mateleviziyo Rema araje bwa mbere mu nyuma asubira ava okay amagaruka kandi rero umuntu urumva rero hariho nayo ko ndavuga hariho umwana baba bemera muri football ugasanga batamubonye muri jeu muri football wa wundi ashitsa ninje baca bavuga ati yonye vrema ikibanza place ni yiwe uwundi nawe ugasanga arakunda kuririmba mwe mwari mufise genre wowe agaspecialite kiwa karaka jewe donc nkuko mfise impano nyinshi kenshi twarakina football je nari umugadi wasanga nyene batambaye mu ipoto ntibakina bagati nategereza ako mwana ako umuntu akina mu ipoto bari kibamba yarono uje kubera bizi bamwe ndabaza none ko ataja gukina mu bandi ari kudaka gusa ahubwo niyo bafise imuzi niyo abahetse umugwi ko radahari baratsinda muratsinda mutegereza gutsinda kandi mutegereza kuba bafise umuntu abizi donc reje none ko kubera ko mu bakinyi bose duhora twumva ba football atareme ndigera numva bavuga umugori kipa ko ari we nka kujya bavuga ba Cristiano ba Mbappe bande ndabazi abandi ni bande peu importe urumva mugabo niturigera twumva umugori kipa nyene bamuvuga sana nukwera nyene numva abari post mengira aho nga Cristiano na Messi nibaza ko ari bo bantu bari kwisonga suko ari nabakinyi benshi kwisi bazi gukina kandi bazwi ko bazi gukina kandi bazi ko bakora amateka mugabo abantu misi yose bazoguma bavugwa ni Messi na Cristiano oya hapana misi yose kubera hariho abane mu generation ku mu generation baragenda barahiye okay nashatse kuvuga passe kuva bakiri na batoyi yari Messi Cristiano urumva nibo banafise n'amaballon d'or tugiye muri sport ndivyo niyo niko ndamusigura donc rero jewe asanga nyene ko gukina mu ipoto yari imano yo wanje donc nari ko ndakina mu ipoto wasanga twagize turiko turavuza ibintu amabido turiko turaririmba gasanga nakoze ingoma nkaza ndavuze canke nagize bijya hari ukuntu nakora gitari nyene nkubu waciye umenye yuko Jean waca wumva ko ukunda kibabaje n'ubu sinzi kuvuza gitari mugabo kare nyine muto narafata nkikora gitari nkayivutsa okay mugabo ntavuza nabi mugabo nakivuza nabi nye basi nk'umuvyeyi ariko arakora avuga ati wozo umunyamuziki mugabo uje gitari nanze kuvuza gusa si kubera nashaka kuyimenya ni question waragerageje uravye biranga narigeze gutangura kuyiga rero ndabura umwanya okay je nasanga kuboneka uri kuragira uri kuri gitari rero muri ivyo wasanga nyene ari ibintu nyene umuntu aba kuzimo urumva ivyo bintu nyene gasanga tuko turakina ryamaje kwinyegeza gasanga nk'umuntu mu kwinyegeza uri mumesha gasanga kandi mwamufise udusheri mwese nka mukiri bataye mwamufise udusheri je kuri harimo basi biravana abana mama baba bafise udusheri James ko ntabyo nigeze avuga ngo basi James ntabyo ni basi je nakunda gukina no kuvuza ivyo bintu nyine basi kuririmba no gukina ivyo basanga nkunda sana ni rihe tanduka uri kuriyumvira abameri bo mu quartier wowe nko kuri wewe woba klasa he donc muri ukuntu barera abana babo donc tudahagaze ku bavyeyi bacu canke iki ugeneralize uri kuraraba est-ce que baratanga education ikwiye ku bana canke urana muri ko murakura sivyo un jour muzoba ba papa muzoba ba mama bon apara ngo muzoba
muzoba papa muzobyara abana abamere bo muri quartier uri kuraraba ingene barero umva umwana nukuri nkuko yararika arabivuga ugasanga umwana atereye aho umwana ntuzomenya ngo yoze canke ntiyaryamye canke ntiyagizene urumva wowe kuri wowe wiyumvira yuko donc wo bavuga kwiki est-ce que ivyo bakora ni sawa canke donc sukubajuja mugabo ubivuze nk'umwana yakuriye muri quartier nikiye woshima nikiye wonekura Bajen. mwese uwari we wese mwana avuga ko mbona yaba donc oje twara tubazanye nyine n'abajama tuba twarakuranye kubera twe tuba amande y'ikiriri aba usanga dufise abagenzi kiriri canke bari bakaza bakadutemera cyane tukaja kubatembera twara tubazanye ati niyo nk'ubu ati nk'umuntu akubwiye ugende kubikiriri wowe kwemera ati ash nubwo kiragutse singenza ukora basi kujya kuntu wasanga ugiye uraba board nta vibe nk'iyo muhiri wanyu wabona wasanga ni ba bana wasanga nyene mudahuriye kuri tea football nta vibe bagira bari muri nta vibe bagira vibe ariko muhuriye kuri tea football cyangwa muhuriye mu bindi bintu gasanga nyine muragiriye hamwe vibe rero kintu no vuga iyo uvuze education abavyeyi bahajye murajye makati batanga biravana na education ushatse kuvuga kubera umwana mu bisanzwe akuriye mu giti n'ukuriye muri ajya makati biba bitandukanye sivyo biba bitandukanye uca usanga nk'uvuze education je no vuga ko bajya bavye mu kati ari bo barera neza uti gute umwana cyambere akura ari umuntu aciye ubwenge kandi cyane akura z'ubuzima akura ziti jewe ndashobora kwibana je ndashobora koza je nubwo noba nibana sinobura ingene fungura umunsi wose nomenye ingene ndondera ndashobora koza amasaha ibintu byose nkabijera mugabo ujyamana bayakuriye mu giti kubera abayakuze ibintu byose ego natwebwe byarashika bakazana abakozi mugabo ntitwace turi basi kubera kajya kanyeri gabo twaba twaragize kuva tukiri abana urumva gasanga ukubagana urumva mugabo bajya abana bo mu giti usanga ni wa mwana nyene araho wavyukira kuki n'iki yaryama ya television twebwe nubwo ni wanyu nga mufite television araje kwiraba mu muhana kandi bani mu efisi wewe ubenga nyene ni sawa kubera uko biravana na education ushatse kuvuka urumva wovuga uti le fait yuko babareka bakagira liberté kandi bakiba ko bakagira nesemi yo gusumba uko bo baguma babugaranye hajya je nibaza ko ari sawa kubera indero iratandukanye kandi umwana mu bugingo atabaramenya ikiza canke n'ikibi hari ibintu nyine adashobora gukora mugabo yamaze gukura amaze kwitora aramenya ati iki kintu ndashobora kugikora canke sindagikora rero hari nk'umwana amaze kwiza nka 25 canke 23 ans si wa mwana si wa wundi uzobugihanura ngo niwe nyine aza kudesida urumva gusa ikintu umuvyeyi akora kwa kundi nyene twataba akatubwira ati nidusubire gutaha ijoro si vyiza akagukubita aguhora ati watasha ijoro akagukubita kubera guhoye yuko wasekoze isahani numva kubera wagiye kwangara utogeje isahani canke wagiye kwangara udakorose okay warahanirwe ivyo waba wakoze wa makosa umva warayahanirwe donc wacubona kumbi iki kintu makosa nawe niko vyumva gajike no je niko ndavyumva gusa numvuga yuko tugiye gusigura neza nyene bimeze musanzwe kenshi abana bo mu giti kenshi ba priva ivyo bintu byose kugira bige bo bagiye bujya buzima kuvuga ati kuba afise capacity nini mu bijanye n'amashure ugasanga umuntu aciye ubwenge gose usumba no mu ikarti ego si bose arabo mu ikarti usanga baciye ubwenge ku ishuri no mu buzima busanzwe rero mvuga yuko bivana umuvyeyi araba uburyo afise akaraba ukuntu basi bivanye n'ubuzima twese tuba mu buzima butandukanye ujya wundi nabaraba ati n'amashuri nina yakwigisha canke ubwo buryo buzova hehe bwira wige canke ni wayiga yose ukayamara canke bizogenda gute iby'ubuzi niki niko asanga uyiga nyene nk'umuntu nyene umuhasla nyene si bya bintu uvuga ati priorité yose iri ku ishuri hari gihe usanga hari abana biga bapambana basanga arava ku ishuri akaja gufasha nyina we kudandaza mu isoko kandi yiga kandi ikibuza kwamenya rero novuga yuko twese bana n'ubuzima Imana yadushizemo butandukanye mu byo wese arera bivanye n'ukuntu abona ubuzima bayemo hariho nabusanga bo mu makartier basanga barera n'aba bana basanga ari bo mu giti barera n'aba bana rero mvuga yuko umwe wese mu byo wese ingaberano Imana yamuhaye yo kurera umwana ko afise ukuntu ashobora kumurera
kandi kitabujije no kumuvya ashobora kurera neza umwana wiwe mbwa umwana akamubera ikigaba bitavanye naha turabona abana mu biti benshi usanga baramaze kuba bapanci kubera ibintu by'ibirayura mutwe turabona abana bo mu quartier bamwe bamusanga nabo nyene arabavoyu basanga byaramunaniye nyene kubera kwa ya liberté yavuyemo kwijajara bigatuma habaho ubukuku ugasanga abana barabeshanya ugasanga baratwarana mu ngeso mbi ibintu nk'ivyo rero novuga yuko haba mu quartier haba mu giti hose hariho byiza hariho bibi hari abavyeyi barera neza hari abavyeyi n'abandi barera nabi hari n'abarera neza abana bakabankira. Okay, kuri wowe nta ni kimwe ubona wahomvye kuba wavukiye haje imagine kuba wa ego ikintu uvuga nta kintu nakimwe wiyumvira uti iyo mvukira ngahaje vyari kuba bimeze ko nta kimwe nigeze mpomba kubera navuga yuko kuvukira mu cité byatumye nyene nca ubwenge cyane byatumye nshobora ku experience nshobora no kuganira abandi nshobora kuririmba ubuzima nshobora ku Erega iyo uvukira prenons par exemple ivukira mu Kabondo iyo mpano wari kuyivukana basi iyo uvukira mu Kabondo nikikubona wari kuba warahombye mvukira mu Kabondo wiyumvira uvuga uti mu bintu byose nakoze ndi umwana mu bintu byose mu buzima mfise ikintu nari kuba narahombye iyo mvukira mu Kabondo ukaba ufise abavyeyi Jean Bakura mvukira mu Kabondo niho mbamisa amabondo oya vuga iyo mvukira mu Kabondo bona byo iyo mvukira mu Kabondo sinzi shobora kumva atari navuki shobora kumenya ariko ukomeze ubusini bazo hariko mbameze ego iyo mpano ayivuka ngaho ari izindi influence ari kindi kintu gituma upambana ariho ahandi haruvuga ati ndakeneye gushika kuri iki kenshi uzorabe umuntu akora ikintu nk'uwiryohera asanzwe agifise sico kimwe n'ugiye akora afise icarondera inguvu sizimwe rero twe dufise aho dushaka gushika dufise ico turondera mu buzima dufise ivyo tudafise twifuza yuko abadukomoka ko bazobigira cyane dufise ivyo dushaka gushikana ku gihugu dufise iryo shaka nyene nk'umuhasi na nyene gupambana rero ndashobora kubona ko ndabivuga uko abantu bakabona apparence kwari ukuntu nyene usanga nyene umuntu yakuze nyene yifata fresh nakuvuga ati nakaraba apparence gacana n'umuntu kwero uyu so mu cité siki ivyo birakunze kunshikira nese ashobora kuvyemera yuko ndi umuntu wo mu cité ariko from the street rero navuga yuko kuvukira mu Kabondo je sinzi harakimwe mbona vraiment gusa uko biri kose life ntibari okay zo kuba difference wowe nawe paf iyumvire nko kuyoba wavukiye mu Irohero yayindi nyene canke ikiriri haje nyene wambwiye niki kubona wari kuba wahomvye bo naye nabivuze bwa mbere igihomba z'ikibazo wambwiye yuko wari kuba wavuze uti jewe kabisa naho bari kunyemerera kujayo sinari kujayo none ati sishobora kwemera bwose mu bisanzwe donc usanga nyene hari ukuntu ubakuri hariya mu giti hari ukuntu nyene nturi stable nyene mu buzima ntumenya basi life ntuburi shapu nyene urumva hari abantu bavukiye mu kibapi baba shapu nuko nyene urumva dusanga tuko usanga baba bafatanye n'abana mu city yego okay urumva nta kintu ubona kirenze basi twarabibona nk'ubu turiko turakina ugasanga uranamuciye kuko nyene agaca bararize ubwo nyene ararize mu uko murakina urumva uko ubwo nyene ararize mugabo wewe nubwo bagira gute ko nyene nibizago bati urumwe muri bari babandi bakura bababwira ati kirarize ubwo dusanga banakizomereye nta byamone mama ngaho unye mu cité bibaho urumva donc novuga hajya ndabwo ni n'umugisha kuba twavukiye hajya murajya amasite kora uragira urakura mu bwenge ugasanga n'umwana ari muto ugasanga mu mutwe arakunze kubera yuko n'umushari yabaye mushapu sico kibono ujya guma mu nzu kugira tuje turangiza shaka mbaze ikibazo igihe donc hari igihe uba wicaye ahantu ugasanga umuntu donc bivanye na comportement yawe bivanye nkuko nyene yari karabivuga amajugement cyo kumva ingene bafata abantu bo muri iyo ntuze donc dufate nk'akarorero ugasanga nk'ujya ngo afise imico y'abanyabwiza cyangwa umwana singene kwazi wanje ngo imico nk'ibiyamanyabwiza ukabenga c'est comme si ari gitutsi wo kuri wewe muri ico gihe uvyumva gute bon ni nkuko nari kuvuga umwana nyene ugasanga nk'umuntu uragiye ahantu sinzi ko byo bimaze kubashikira niba byo bimaze kubashikira ha umuntu akababwira ati gashikano bakagufata nabi nyene bivanye naho wavuki wo kuri mwe muca mwiyumva gute canke niki kimubwira be nabo bantu bafata abantu bakabageneraliza canke meme nabo bantu bo muri iyo nyifato usanga kugira barinde batuka iyo cité canke ko nuko haba hari abantu bariko baratuma babatukisha niki kimubwira message mwotanga
bwa mbere kwanza birafise ico bivako birafise ico bivako urashobora gusanga abantu bose ntibameze ico kimwe ivyo birakunze gushika ugasanga ubu hari nk'umuntu yashoboye kubona akantu k'akadefo ku muntu runaka canke yashoboye kuba yarakorewe n'umuntu ava ahantu runaka agaca generaliza ati bose niko bameze ku buryo abonye umuntu wese yumuse tuyavaha aca amahoro ico kintu rero mvuga yuko ntushobora kujeneraliza ubutumwa no abo bantu ushobora kujeneraliza ko abantu bose sico kimwe hariho nabo uri kuravuga ati ngo banaka hariho bariya nabo nyene no bavuga ati mwe namwe banaka mugire rero mvuga ko abantu ba discrimine abandi bantu ko ari kutitahura nta bunyamuntu buri musu ko nkubura ugiye kuraba nk'ivyo binzo kuvuga ngo dufatiye ku makartier wahanaka honyine turavye n'ibihugu badusumba iterambere ivyo bintu navyo bintu izo discriminate ntazihari zo kuvuga ngo banaka ngo bameze ku cyangwa ngabo twe uravye nka level turiko n'umuntu wo mu kiriri cyangwa wahe nashobora kumfata nabi ngo umva ngo ko Burundi nyene turi mu nzira y'iterambere rero nta muntu numva yoja kwiga ku wundi ngo mwe ngo mumva hanaka ngo mumewe yabo umuntu wese n'ubuzi kazoza kiwejo muzi iterambere riterarija muzi ingene ibintu bigiye kumerejo nta nakimuzi rero novuga yuko twese twogira urukundo tugutitayeho ti ubunye ndishobora kucana muri bisi ava hanaka twese tugusa tugira ubundi bako nta wanka kucana n'ubundi muri bisi bariho cyane mu mashuri ugasanga ate bantu je kwera turamaze ko experiment izo experience ziruzuye basanga muri bisi umuntu ari gumuwe ngo je ngo ndasohotse muri bisi bangahe ngo narishe ngo mahera nyene ibintu byinshi turabigenda turabibona nyene aho tubaye amasirikirasiyo rero byiza no mubona yuko umurundi akwiye gukunda umurundi mugenzi we kuko imbere yuko hazi ivyo vy'amakartier vy'intara ibiki n'ibindi byose bitandukanye nuko twese igihugu ari Burundi hama twese ivyo bintu kaba biri mu byose navuga ko ivyo ahubwo bitubere bimwe mu vyotuma ahubwo duhana ubumenyi uzi kijya genzi iki dushire hamwe dutungurana ubumenyi ngo byo navuga nawe ku bantu bagira ivyo bintu ikintu ca mbere cyo novuga ubusirimu no ku muntu usahana yego ubusirimu igituma avuga ko ubusirimu ari ku muntu byo nkuko Jack yari yabivuze ugasanga nk'umuntu abikiriri mugabo muhagararanye ugasanga mu mesi ukamenga mwese murabikiriri bivanye n'umuntu yifata yego ubusirimu rero usahana canke ubusirimu n'umuntu no kwidesida ubonye je ngomba kubuyo urumva donc rero ni wabona umuntu atabaye nkuko bayeho ikintu ca mbere iyo umaze gushira ivangura ubu turetse nuko twese tuba turabarundi ukaba wanse umurundi mugenzi wawe uba wanse umuntu nuko nawe uri umuntu Imana itekeka gukundana twese turabana urumva umuntu n'umuntu umuntu usigikoko umuntu ntushobora kumufata ntushobora kugaya igikoko hama n'umuntu ucumugaye urumva kubera yuko ubuzima burazunguruka isi ifise amapoint urumva ejo uri kuri iyi point sivyo hama ejo ukaja kuri iyi point ugasanga isi igenda irazunguruka rero hari umuntu yavuze ngo nibabwira umuntu ngo akure ngo amaboko mu mpuzu ngo akore ngo uzobanze urabe nuko anazambaye izo mpuzu urumva hari gusanga peut-être ko dumubona siko yashaka kumera urumva we yarashaka kumena byabayeho kubera atashwafi sibwo buzima yarashaka kubamo urumva peut-être ushobora kubusa neza kubera abasanze abavyeyi baba basa neza abavyeyi baba wasanze bari ahantu heza nawe siwe yahishitse ashobora gusanga byarashitse abavyeyi Imana ikabashira hajya bari hama agakurira muri burya buzima donc rero niyo mpamvu navuze ati umuntu n'umuntu ushobora kugaya igikoko hama n'umuntu ucumugaye twese turabantu plus twese turabarundi ubusirimu ndasubiyemo sana ubusirimu n'umuntu bon nibaza ko message iri clair mais ikiganiro bakoze mbona ndaba music debate ngene baba bafise vibe uno munsi wamenga genre wamenga sibo wamenga nabandi bantu nakoresheje bon sinzi ko nk'ubunye abo bibaza ngo nababeshe ngo ndikumwe n'aba artiste nimurashaka
kubemeza ugirira akantu Yo, nimepata beat nikaandika tumi the mid ndo maana nachana kama sina shida weza nikachana hata kwa kasida najituma sana kama bodybuilder changing this game I'm on my way yes I'm the best I don't wanna say when I step on the beat nigga you gotta pay I fuck a bitch nigga I'm not a gay rap you roll fast with you cool in your rap nigga zura bapfuye barapa bari hasi nk'amabere yaguye uzome respecting wabona duhuye mungura nka niyo mazi tuvyambega mu barapa bawe nindasumbya imuze muramumviriza barahuvya mvizi ngene ngirenda bakanyama ije mwana bw'igihugu wazinduka mu gicugu yandika mistari rap akahiga ku bitugu uko nkesha amajambo ugira nk'irubugu nje ntangura abandi bakandabira mirugu nshobora kunshikira cha ugende ku mufume zengiti cy'umuvumu rap naje ndicyo cyakubaza namuganira yate kugikumu yabakubisa amakonzi naje ndabatengu GQ nigga mwari benshi cyane cyane mwari mu bukene mwasaba imana izuba kure muri bwo mazira gutorana uvamwa muri bo ariko ubu wibagiye abo mwari kumwe abo mwababaranye wibagiye naho wavukiye abavyeyi babo bose warabibagiye aho kubafasha ahubwo warabihakanye ubona yuko isi yose ari gwawe ico nanje mbona nuko wohinduka nawe basi hinduka canke uribuka gushima kuko hariho umunsi ivyo bitazoba bishoboka no hari umunsi uzobona ko hari uwagufashije uwagukuye haba akagushira utokwigejeje igihe kizoshika ibintu bihinduke ibihe bihibindirega wosubira hariya wahoze hari umunsi uzobona hari umunsi uzobona ko hari uwagufashije uwagukuye haba akagushira utokwigejeje igihe kizoshika ibintu bihinduke ibihe bihibindirega wosubira hariya wahoze fasha warafashije shimana uzoshimigwe It's your boy Rembo indirimbo ni muyibe nakabavuga yuko baza basuma bonye bariko barayandika ni muyibe lazima musubiza inyuma musubiza muyibe yayibaye nini yabibahaye ahubwo no kuraba kija muri studio okay mwakoze ndeme igice cyayo yakubale atemereye kuri studio ubamanga kuri kamera ikore bwa ntibayi bon j'espère que un jour muzokorana indirimbo none muzuzuye twe dushaka ibikorwa muzitwereke dushaka muzitwereke okay nimuzobitwereke so mwakoze cyane mwese mwadukurikiranye ni GQ arafise rap state ama platform akoresha yiwiwe ashaka kuyavuga kabibutsa abantu kuko bagenda bamufollowing guys bari talent yo baja umuntu atavyemera je azominyuze mu myaka iza ntimuzoze guhengera barashikanye batagikeneye ubufasha bwanyu ngo muje kubafasha muri ico gihe ubunye turakeneye support turakeneye ko mubakurikirana hakiri ubunye je rero support ya mbere ntanguye ngo ndabisaba babakurikirane rero mvuga platform zawe hanyuma mvuga zose ni GQ257 merci beaucoup GQ ni jina ki ni jina ki nyene ko jina ki ukazumwiyumvira ko ari ibindi bintu GQ257 okay ni kuvuga Facebook Instagram hose kuri yaho kuri yaho ni GQ257 nawe kapa agubali name extreme de mombos camera fan but so TikTok ni X Rainbow, YouTube ni X Rainbow, Facebook ni X Rainbow, Instagram X Rainbow, Twitter ariyo X ni X Rainbow. Okay. Ni X Rainbow ni X na Rainbow. Rainbow nyene uko nyene byandikwa mu Kirundi. Mugende mu following cause biza biri imbere. Okay. Nkuko bivuze nyene mu dushigikira ubigikunda hari umunsi nyene bitazobishoboka. Ntariwe bitashoboka ahubwo gusa ni ari ke mutazamukibikeneye. Napfuye mani barazana amashuka. Utazobishoboka kushigikira ko nzoba ndavyishobore. Oya nta munashobora. Nzoba ndavyishobore nje nk'ubu basi ndashobora kuvuga ati shigikira kuri ibi kubera ubanza ko umukuru w'igihugu harabaterera arasaba interera
murakoze cyane gose rero mwe mwatwumvirije yari Tutafanyaje mwumvise ibintu twakoreye ko twari ku bintu byerekeranye no mu masite abantu biyumvira ngo abantu mu isite bose n'abavoyo n'abasuma nta bantu bari serieux barimwe barahari kandi benshi banatubwiye n'ubuzima bagiye baracamwo bivanye n'ibi ugasanga mu bwana bwabo biriko donc bivanye na liberté baronse no gushapuka bakiri batoya ugasanga biriko birabafasha kubaho mu buzima barimwo so ushobora kuba ubyumva cyo kimwe na twebwe ushobora kuba utabyumva cyo kimwe natwe commentaire zanyu turazikeneye mu rupfasoni rwinshi muze mu comment ego uko muvyumva canke ari ciyumvira mushaka kongerako murakoze cyane rero mutera imbere cyane mu baba donc des stars abastar b'imyaka yose pana bamwe baca bazima mu munsi umwe ego umukayimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu mubyo kaguma mu following BITV ego